uno musi urubuga rwa Rukundo TV ngo barutagihari bivanye nuko abakinyi ba Rukundo TV bose barirukanywe. Bikigeretse ko inyuma yo kwirukanwa ibikoresho byose byaratswe Sammy Pompompo birashikirizwa ubusanzwe arongoye Rukundo TV. Ico kibazo gihari ni giki? Nimara abakunzi ba Star TV bahora bakunda ibikorwa bya Rukundo TV bigiye kugenda gute? Kandi undura nayo ikindi kintu naco umubosi ngo ari ino heruka no gukorana kamani etat civil na dote ayo namakuru nironyera hariya na hariya ari ibikorwa bigiye kugenda gute ko abakozi bose bo muri Rukundo TV bakubuwe bose barirukana uhereye kuri Sammy uhereye kuri ba BUKEYENEZA baje bose tuzi ninde yakubwiye ko batwirukanye ayo makuru ndayafise n'urubuga nta numwe azosubira ku nta numwe afise urusha rwo gusubira kurukina muranyumvira ubwo n'urusaku rwanyu none abakina muri Rukundo TV hari numwe arigera batangariza ko bahagaritse Sammy baramwatsi ibikoresho turabizi nk'ivyo ntavyo nzi gusa ndazi ko bako barakina oya ariko rero mumaze imisi muko muzana ibintu by'umunwa uwo n'umunwa rero ushaka kumenya ariko amakuru dufise cyangwa ivyo tubona turabona yuko urubuga rwa Sammy Pompompo ruriko ruratera imbere cyane ku Rukundo TV tukaba tuzi nyene Rukundo TV ko ari we mu boss wa Sammy Pompompo bikavugwa yuko Sammy yuko bari ko araduza ivyiwe ivy'abandi akavyirengagiza kandi ahembwa amafaranga ndetse afise na konti nicagi namwe ko musanga mukera na Sammy nuko bimeze duko kuri tugenda tukumenye hamajeni tahi n'amakuru mashasha ndetse abakunzi ariko mara yanje jewe muze mumbabarira umvirizo nakubwira ikintu kimwe mwebwe uyu musi ntimushaka gakura none Sammy namba ikarakora ariko aduza urubuga rwiwe si Sammy wenyene afise urubuga nabandi barafise izo mbuga no kuvuga yuko rero Sammy ni handi abantu mwese edaye hakubeka imoza kubibaza jewe tubikubaza kwera ko we tuzi kuri BUKEYENEZA kandi je ndi BUKEYENEZA wagarariye runini muri nuzenya muri filme za Rukundo TV twakubonye uri umu actrice principale kandi byari biryoshe oya gusa rero abantu ayo namakuru mukiko muri ronderera nta muntu arabatangariza yuko Rukundo TV yugaye ibyuma ntavyo tuzi yuko baba barabitwaye mwatse Sammy niko ndi kumubura ku murongo wagira umuhamagaye amuhamagaranye ariko kubw'Imana nego narongeye ndagaruka mbaho mwabwa buzima byari bikenewe ko mbamwo kandi mbese bunasumbirije ubwo narimbayeho ubwa mbere no kuvuga ndashimiye abantu bose bagize ico bakora kugira mve mwabwa buzima nukuri je nshimye Imana pe kandi noneho ngo akuzuye ntikamurikwa antuka bose barabona yuko ataco mbaye nyene kandi twubahane wa mutipewe yarabivuze gavyaravuze inde yabivuze ukore mariage ishi komfisiki umu diaspora kandi batangura kuvuga ngo ufise imbanye narayindi amezi yose ayibura barakubwiye ko fise ninda yo Hello my people, Buja from Bujumbura, hey, Burundi. I like to support everybody in our country. I'm Starboy the Sheep. I love you too. If you love me, if you don't, I don't care. Supporting you kwa vyiwanje gusa. This is Star TV all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. Hey. We need the support from you guys. Abakunzi ba Star TV mudushigikire, abakunzi b'ibinyamakuru bitandukanye bya mu Burundi bwacu, reka tubashimire kwera ko murabashigikira, kwera ko iyo umuntu adafise umushigikira usanye n'ute ariko biragenda neza. Je naho utoshigikira ari kugashigikira mukuru wanje, bagenzi banje nabone bakabaho kwera ko wabashigikiye bari fresh. Mu rwego rwa Star TV turi kumwe na barumva nyine shushe kubera ko mbanabazana ibikorwa byiza canke bishasha atahandi hantu uzobikora atari kuri Star TV all the from Burundi. Starboy the Sheep mabuja sava meze neza uri kumbona shanda kubona imishatsi gusa
uraza kugerageza kuzura raba hanye na hanye no kuraraba just turi kumwe na Bukeneza turi kumwe na Mama Samuela of course turi kumwe na Aline turi kumwe n'ari bazina benshi yagiye aritwa amafilm atandukanye umwe mu bamama bafise umutima mwiza umwe mu bamama nabo bariko baciye bugufi kubera ko tumaze korana byinshi bitandukanye kuva tangura gukina filme kandi yatanguye gukina filme kera none umunsi ariko arakina ndamuzi ariko ndibaza ati habuze iki kugira ashobore gutanguza urubuga rwiwe ico ni kibazo nama nibaza urumva ngitangura gukoresha ibiganiro abakinyi ba filme nawe mu journaliste wa mbere nibaza ko nawe twakoranye Bukeneza byari meze fresh bisugura ko amaze igihe kirekire ko arakora birakwiye uko nawe yugura urubuga rwiwe tukiraho nyine namusaba abakozi ba Star TV amadukora ikiganiro kiryoshye kandi harimo exclusive guys abakunzi ba Star TV ndabasuhuje aho muherereye hose ndabakunda cyane ni wa wundi nyene Bukeneza Samuela Mama Erika Aline Mama Rivera n'ayandi meje ndabakunda cyane kuko murabikimaze kuri twebwe kikiganiro je nukuri Starboy asanze ngoma nje kwitemberera Starboy nasanze yikubise mu style kabisa ibintu byagira bigende neza cyane ego ariko ni byiza ko tugenda ahantu hatandukanye twanyoye agacayi k'ikiganiro basi haya ntangorane makuru y'imisi ndashima Imana izo sijavyoshe twe tunufusira gufungura n'uduti cha je ndafungura vraiment n'ubuntu bw'Imana rero burya ntiwiyumvire ko none n'udufoto twinshi maze imisi ndatubona kuri stat ego wowe natombora kubona stat zanje hari batazibona usanga bahari hari uba wifuza guhisha stat nta numwe jewe muri phone yanje nta muntu numwe mbroka kuri stat mu buzima bwawe nta n'umuzi numwe niba byoroshe yuko buri gihe so kwama duposting abantu bose babibona Shajen mengo nta untera isoni gupostinga ngo bose bamubona ndatwika nkirengani uratwika ukige ego aratwika kigendera avuga ati je kuri stat nta umbroka buri muntu wese aravye ibintu by'abandi ntacyo birabitwara baduza gahoro mikro yes turi kubona Bukeneza nibaze ko igihe n'icyari gito burya tuzakorana ariko biri kose ujya umuntu naho agiye akagaruka ni vyiza aho yogenda akagira ego reka dukorana ikiganiro mu tomaki ye nafatwa wa ubuzima bw'abaye nawe uri mu rumonge ariko Yesu araheza agira uragaruka Bujumbura ame umva ubuni byiza cyane abona wasuye gutagata cyane burya ari umuntu wisarapanga ikintu ariko Imana nayo gapanga ivyayo tukiri hajya nyene ukidanaza tomati mu rumonge ubuzima bwawe bumeze nabi cyane ego woshora gucucishiriza ko gatoyi ukuntu wagarutse umaze gushika Bujumbura wasubiye kuronga ubuzima bwabo ndi warufise bwa mbere gite kugira abantu nubwo yuko bagize ico bakora cyangwa abantu bagusengeye umbe neza na neza Bukeneza igihe yagarukiye Bujumbura avuye mu rumonge ubuzima bwari bwabaye nabi ukuntu yagarutse Bujumbura yongera arafatisha nkuko mubibona okay reka nshimire Starboy kwanza wewe nyene watumye abantu babibona hama ntivyari byoroshe ariko kubw'Imana nego narongeye ndagaruka mbaho mwabwa buzima byari bikenewe ko mbamwo kandi mbese bunasumbirije ubwo nayimbayeho ubwa mbere no kuvuga ndashimiye abantu bose bagize ico bakora kugira mve mwabwa buzima nukuri je nshima Imana pe kandi noneho ngo akuzuye ntikamurikwa antuka bose barabona yuko ataco mbaye nyene yes muna chabaye kandi ibyo byose nibikorwa ko byakozwe n'Imana ariko Imana gukora ikintu mesi yose ica mu bantu ica mu nshuti zacu ani gihe Imana ica mu bansi bacu kugira dushobore kuronka ico dufungura dushobore kuronka ico tubaho undi mwasi ari gagutuka bikagutuma kugira ingufu zo gukora bigatuma uronka kubaho ego biza yuko twanka abansi dukunda beza n'ababi byose n'abakunzi n'abantu ego muri make kugira umukunzi wa undi witwa umukunzi rimwe na rimwe hari gahaguviramo umwasi rero wa undi nawe wahora witwa umwasi akaguviramo umukunzi niyo mpamvu umwe wese afise akamaro ku muntu mwabo bantu babiri bose turakeneye umwasi turakeneye n'umukunzi kandi kuko bose baba isomo kuri twebwe ego twatanguye tukubona neza na neza kina muri Rukundo TV wava muri Rukundo TV
sikuvuga ngo waravuyeyo ugakora ameme bitari ibikorwa bica kwa Mr Sammy Pompompo mu nyuma radio bita Buja ibintu nk'ivyo turabona byinshi bitandukanye igihe umaze uri kurakina filime kuri wewe hari cyo byo bikumariye ko umaze gukina filime igihe kirekire hari cyo byo bimaze kukubakira mu buzima bwawe bwa misi yose ko mu buzima tubaye ko hari byinshi duhura navyo hari bidufasha bivanye n'akaya kazina gato dufise kandi agiye kuba twakoze igihe umaze uri kurakora ego kivuze iki kuri wewe jigihe maze ndiko ndakora vraiment harimo inyungu nini cyane kuko icambere n'ubuzima bwarahindutse sepa ko bwahindutse ko nari mbayeho nabi ntarakora filime no nari mbayeho mu buzima bwiza n'ubundi hama ubuzima bwarahindutse bumpa kumenya Star Boy menya abantu benshi ntibari banzi pe kuko niyo ntaja kuri kamera sinari kumenyekana uyu munsi aho ngeze nukuri sinumva no kwicuza kubona naragiye muri filime no sishobora kwicuza na gato ahubwo ndabyishimira haba nyeneye nagafunye n'urumvura karonka uko bakwakira ukiza muri filime ziba bitandukanye nuko bakwakira no munsi reka tushire inyuma ubustari kuko ukiza n'abantu bari bwakumenye ariko no munsi abantu barakuza reka tuvuge uko bakwakira ijya welcome tuvuga ati karibu uko bakwakira ukiza muri filime uno munsi niko bagufata cyangwa uko bagufasha ukiza muri filime niko bagufata no munsi bimeze gute kuri mama Samuel cyangwa BUKEYENEZA hama uko banyakiriye no bigereranya n'uruyoya rukivuka ariko umwana kivuka ingene ushobora kumufata sepa kuko uko agenda evori wakari kuguma umufata ubwa mbere akivuka nyene uragafata nk'irigi kuburyo kaguye hasi ko bakagiye kabungabunga nyene hakagera igihe agenda evoriwa akiga kwicara akiga kwavura ubu rero bamfata nk'umwana akuze bashobora gutuma kuvoma atabwo babafise ego barashobora gutuma kuvoma bashikama nkayazana kandi nkazana meza sinje kuvoma yo mu ruzi nkazana yo kwiboma batumira shiramo vya byatsi bituma amazi ndagenda rasese ubibona hari byatsi bashira mu mazi sha utabizi genda Star Boy waravomye ukazishira mu byatsi hari byatsi bakubita mu mazi amazi kagenda guca cyangwa indobo ndagukumbuye yego we mu buzima bugoye guys rero bimaze baratureka nyine twiryohererwe nyine iyo bishitse tukaryoha kuko none ego umunsi baramutuma amazi nkayashikana neza cyane ego ariko numva cyashaka kumenya uko bafana bakwakira ukiza nuko bagufata ubungubu nimba ukiza bakwakire nabi canke neza turashaka kumenya nimba bakwakire neza bakwakire gute nimba bakwakire nabi hari challenge wagiye urahura nazo ukiza ubu naho abafana nabo mubanye gute agufata gute uko banyakiriye vraiment sinovuga ko banyakiriye nabi kuko sero ningene nyene sinzi n'ubuntu bw'Imana noneho ariko abafana sino bavuga nabi kugeza uyu munsi jewe abafana benshi uyu munsi n'abagenzi banje kandi aho muri hose muzi ko muri abagenzi banje vyanyavyo ndabasuhoje no kuvuga yuko nta challenge nemwe nagiye mpora nayo kubafana muri market ni hahandukinye filime nyene ukaze abafana baca yo nakarabaye kundi kuntu no ziga ni filime ubuzima busanzwe ubundiho mbanguma ndi wawo ndi nyene ego nuko novuga yuko utaramenyana na jewe hari abantu uba wifuza kumenyana nabo ariko bigasaba yuko uvuga ati bya muntu naho tumenyanye bizosaba yuko ndamwigamenye uko nabizi ugishaka kumenyana nanje cyangwa guhura nanje hari ivyo wanyibaza ko igihe tutarahura wasanze tumaze kumenyana wasanze atari ko nteye cyane hari ivyo utaruzi ko bindi muri jewe wagiye kubona mu nyuma tumaze ico nagiye kukubonamwe mu nyuma muri make nakubona ko umuhungu gara wirata nyene yani nyene uravyumva tumaze guhura kweri nasanze uri umwana mwiza cambere ufise umutima w'impuhwe ca kabiri uri umuntu wumviriza umuntu wari we wese sofu umuntu akugaye ko nukugaye kuragerageza kumwereka ngira yuko ivyisi atari ivyiwe cyo nagutahuye ko rero nasanze uko nakwibaza ubwa mbere atari kuri muri makuru umwana mwiza cyane asha yatore ni gwawe ariko cyane numva shaka kumenya utaraza gukina filme hari abantu nuvuga yuko iyo umuntu agiye mukina aravuga ati bya kintu ndakigiye kubera ko ndabonye uriya muntu aragishoboye
mu Burundi nk'umuntu wavuga ati no muntu vraiment nje muri filme mbona ko niwe nkunda ndakunda filme ziwe ndakunda ukunge nakina même si naho bishika utanga gukina filme ukamenyera ubuzima bwa filme cyangwa ukuntu bakina filme hari gihe bindi kugasanga wa muntu wakunda utaraja muri filme ni wari ukwiye kumukunda uno munsi Bukeyeneza yakunda ndatarantambura gukina filme Ntuharure twatanga gukina filme uko utanga gukina filme ari byinshi wamenye dushaka kumenya utaramenya n'ikintu na kimwe cya filme utabone gukina ajya Bukeyeneza yakunda nde yakunda ibikorwa byande muri rusange na cyane mu gihugu cyacu Burundi. Bukeyeneza narakunda ingene Kamikazi akina. Kamikazi yarakina neza. Ego. Narakunda ingene yakina. Hama Marene wanje cyane yarantera intege mu gukina filime. Marene wanje ari umukinnyi wa filime. Nawe yitwa Sandrine Nizigimana umengo ntihenda. Narakunda rero ingene mbona bakina amafilime. Rero kandundura ivyo bihavuye abo bantu babiri baratumye nkunda filime ariko Sammy rero ntanguye kubona berekana turya dukomedi twabo iki cyane isanga ndakunda ingene ba Sammy bakina hari timu nyinshi ariko niro turuvye ndondeye ba Sammy ko bo bashobora kunyemera ko twokinana ngira amahigwe mbona barabinyemereye nagiye gukina ndusho nivyo ngiye gukora kabisa bacambere abana beza je asha nta kumvuruga ntaki no ahubwo barandeze uyu munsi kuba ndi Bukeyeneza kubona ndikindi kintu sinzogenda ahantu ngo nitape no ndashimira abantu bamfasha ukuboko byukuri Sammy abifisemo uruhara mu bantu bamfasha ukuboko n'uyu munsi niyabonye nicaye ntako ndakora filime cambaza kubera ko utayikurakina wewe ingo filime yateguwe yiwawe ngiyi nkaca n'ubundi urumva arabivuze yitonze n'utuntu ku munwa turiko arabivuze mu kirundi ndabivuze respect ku bantu batumye yubawe pe kuko niwe yamfashe ukuboko n'isaha ntararekura naho urakantu kakagaba basi pfuma wibuka ati naka hari hawe yankuye hari nahangejeje harabo wifuje ko bagufata ukuboko maze gutangura gukina filime wifuza gukina nabo kugira ubikindi kintu baba barakwanyuye cyangwa bakavuga ati jahariya noba narifuje ko twokinana kumenyekana cyane kuko uyu muntu atanga gukina filime acashaka ku ego abashaka abantu bashobora gukorana kugira ashobore kumenyekana hari abantu bo barahaye ubwo butumwa ati mumfashe kugira ngere namwe aho mugeze bakakwamirira no nta bantu nahaye ubwo butumwa ahubwo nagiriwe ubuntu mwayo mezi make bamfashe ukuboko kugeza n'ubu kuko mu mezi abiri je ndiko ndakina filime ntanguye gukina umwobo w'urukundo nico gihe naciye ntangura kubona abantu nabo bandondera ati turashaka dukinane oye ko ari je ndondera abandi nanje ico gihe barandondeye ukoresha n'ikiganiro cyane ikiganiro cya mbere nakoze nagikorera nge na Starboy ukabari yarafise akabari gakaze sha ariko satani yaduhoje Starboy yarasatse gusa merci beaucoup kuko mu bantu batonza bikiganiro ngo ndakibime Starboy arimo niwe mutipe je yatumye je nza kuri kamera y'abajournaliste sivyo nuvuga yuko uyi waciriye inzira abandi muri make vraiment wubahwe amashurwe yawe nawe yakire kuko niwe muntu wanyitayeho ndibuka ngira nibibazo kelke ko oya nta kuntu twobigarukana ndibuka ingene wambaye hafi naho abasanga pinaza ndakubona sasa umeze gute Imana irakubona ariko tu gusa iki kimama mubona hano imbere kigira umutima nazo ndakubona sha naho bari samo yasanga pi none umeze gute Samuel wumva yo kimama nyene kigira umutima mwiza uzi umuntu nk'ubu yagufatiye imbunda ku umutwe akadufate ndiko ndabaye example cyatse kuvuga ivyabaye umuntu akakurasa urusasu rugaca amande y'izosi yarurashe mu izosi hagati yibaza ko akwishe ntakwice rukarengana umuntu gatumubabarira yagira kurase mu izosi hagati na hagati akabicisha pembeni ariko kubera Imana ikinze ariko umuntu kamubabarira gayi ikimama no muraho gitsumutima mwiza shana ramuhariye kandi cyane ahari hose basha yumva amahoro menshi n'ukuri kuko jubu mbayeho neza ntaki ariko ntabwo za neza oya atagasa kavuga ati se none shaburiya imihari iguma yabaye imihari ariko sha nta kintu kibabaze nk'iki bashaka naho umuntu akaguma yitagati sha oya kimwe gusa wubahwe vraiment je nzoka amashimira abantu bakihari
abantu mukihari kuko mwapfuye bizonangora ibyo nandika kuri stats sinzoza kubigushimira kugira ngo ubibone reka rero mbenze ndabashimira igihe mukihari nuko Sammy Pompompo bawa nanje twarakoranye muri Isaac TV Isaac TV bari bakeneye kwikora ku kiganiro kuva kera samabona ndamukwereka avuga ati yo urakoze staff twifuje gukorera ngaha mu gavyarasa bakora kuba dutumira ariko turakoranye nibaza ko twakoranye neza cyane so ariko umunsi numva ashaka kumenya amwe makuru nubwo ariko aragaragara ariko arasibikira mu binyamakuru bitandukanye cyangwa mu bantu batandukanye basanga bakina filme uno musuru urubuga rwa Rukundo TV uba rutagihari bivanye nuko abakinyi ba Rukundo TV bose barirukanywe bikigeretse ko inyuma yo kwirukanwa ibikoresho byose byaratswe Sammy Pompompo birashikirizwa ubusanzwe arongoye Rukundo TV ico kibazo gihari ni giki nimara abakunzi ba Star TV bakunda ibikorwa bya Rukundo TV bigiye kugenda gute kandi nayo ikindi kintu naco umubosi ngo ari ino heruka no gukorana kamani etat civile na dote ayo namakuru nironyera hariya na hariya ahari ibikorwa bigiye kugenda gute ko abakozi bose bo muri Rukundo TV bakubuwe bose barirukana uhereye kuri Sammy uhereye kuri ba BUKEYENEZA baje bose tuzi ninde yakubwiye ko batwirukanye ayo makuru ndayafise n'urubuga nta numwe azosubira ku nta numwe afise urusha rwo gusubira kurukina muranyumvira ubwo n'urusaku rwanyu none abakina muri Rukundo TV hari numwe arigera batangariza ko bahagaritse Sammy baramwatse ibikoresho turabizi nk'ivyo ntabyo nzi gusa ndazi ko bako barakina oya ariko rero mumaze iminsi muko muzana ibintu by'umunwa uwo n'umunwa rero bashaka kubimenya ariko amakuru dufise cyangwa ivyo tubona turabona yuko urubuga rwa Sammy Pompompo ruriko ruratera imbere cyane ku Rukundo TV tukaba tuzi nyene Rukundo TV ko ari mu boss wa Sammy Pompompo bikavugwa yuko Sammy yuko bari ko araduza ivyiwe ivy'abandi akavyirengagiza kandi ahembwa amafaranga ndetse afise nako ni cagi namwe ko musanga mukira na Sammy nuko bimeze duko kuri tugenda tukumenye amajeni itahiye n'amakuru mashasha ndetse abakunzi ba ariko mara yanje jewe muze mumbabarira umviriza nakubwira ikintu kimwe mwebwe uyu munsi ntimushaka gakura none Sammy namba ikarakora ariko aduza urubuga rwiwe si Sammy wenyene afise urubuga n'abandi barafise izo mbuga no kuvuga yuko rero Sammy ni hahandi abantu mwese edaye hakubeka imoza kubibaza jewe tubikubaza kubera ko we tuzi kuri BUKEYENEZA kandi je ndi BUKEYENEZA wagarariye runini muri Nuzenya muri filme za Rukundo TV twakubonye uri umu actrice principale kandi byari biryoshe oya gusa rero abantu ayo namakuru mukiko muri ironderera nta muntu arabatangariza yuko Rukundo TV yugaye ibyuma ntabyo tuzi yuko baba barabitwaye mwatse Sammy niko ndi kumubura ku murongo wagira umuhamagaye muhamagaranye ko tuzi ko yasambutse yagiye Rukundo TV je navyo nzi kirasambuka kuko jewe naherutse ndi mwikonji rero ntirirahera none ryasambutse ryari ko boss ataratubwira ati Rukundo TV yahagaze yarakubuye mwebwe mwese si baberize ngo bagiye gufungura mu imbuga ziwabo batavyumvikanye kandi ngo hari itegeko ryavuga muri Rukundo TV ko umuntu wese agenda gukina ahandi hari amafaranga ategerezwa kuzana muri Rukundo TV rero ivyo bintu ntivyakurikijwe baja kugura imbuga ziwabo bashigikira imbuga ziwabo kuruta ubahereza amafaranga muri Rukundo TV ayo makuru turayafise nukuri kose rero je namba mo yafise ntimusubire ko yambaza kuko nkaho jewe tuje gutoza namutoza je ngaha je baraje urayaduha nayo mvise no kwimala muze mutahura abantu ujya hanye je Rukundo TV ikirenga imaze ikirimo bashugwe yarahevye aragenda mu Bufaransa urumva mukoze igihe kirekire umva yuko ngo Rukundo TV wewe yasambutse c'est pas normal kabisa kwa nsegutabasa nda mu telefone n'abantu tasanzwe ari kwitaba ubona yo pfuma reka kwitaba kuko mu mazi misugo n'urusaku niyirekere kwitaba nta mpamvu mu amanyimero y'abamenyesha makuru yose ntayita none muba muhamagariye iki ze kunondera ikiganiro cyaje ndamubwira ati burya nari ndozi diri miliyoni hajya wayiho shashavu bwo umviriza mukeneye kumenya ukuri ko wumva uvuze ko boss ari ino muramurondera ha buriya ucegera cha Sammy yari inde mu Rukundo cegera cha Sammy kubera cyene bashaka kumenya nawe nzi kiza nimero y'ibiri
Kiza nimero yiwe muga Starboy ire kubisutwa twe turi mu kiganiro nure kubisutwa rukuri kose reka tuburone Mungu wangu asimereze nimero zakiza basi nazo mvise tumbe paro ega dushaka kumenya Rukundo TV ni televiziyo twakunze twabonye ko amafilm atandukanye n'umwana wawe yarayiciyeko uravyumva bisigura yuko nanje Rukundo TV nara ajya hari kwa Sammy nakinye ajya hari kwa Sammy cyagiye nkina wakinye kwa Sammy hari kwa Sammy Rukundo TV jewe nakunze amafilm ndayikunda urumva hakintu cyo tuma Rukundo TV sambo none kubeka umengo birabababaje cyane naho yoba yarasambutse kubengo birabahanze cyane mwarayatswe ninde abibabwiye yara makuru dufise birasha mu telefone utelefone kugira uvugi jewe natarafise telefone neto natarina Donataragiye muri Saudi Saudiya guhiga yiki ego ubuzima nibuhigirwa muri Saudiya gusa aya oya reka ibintu byo kwirirwa kuko ubwo n'urusaku mukeneye ukuri muze murondere abo bashefu nyene okay tubwire ifilme kuri Rukundo TV kwa guca ko ryari abakunzi ba Star TV gende murabe kuri Rukundo TV nanje nteye nje kubunyene mukama babire muce mutubwira igihe filme ziheruka kuri Rukundo TV Nako ntaricegera cyuba DJ. Reka nakwereke kugira babirabe. Turabiraba amemta abakunzi ba Star TV. Umuntu ngenda menye kuri kose. Uzosha Starboy. Uzosha. Ifisi 57 n'ibihumbi amajana ngo ba subscribe. Urumva je ndabarusha bake James ngira nkwize 58. Urumva? 58 ndabura nka 50. Haheze 4 semaines. Tubonye kugwa kuri Rukundo. None niwumva. Nene umva ko barakora. Bariko barakora. None mu gihe twaguma tubona buri mwanya musore biko. Naco mwanya muja gushutinga mukubita imiceri saa 6 bakubita makongo. None ivyo nanje nkashika saa 6 nkawugwa mu muceri. Rero ibyo bintu rero bihagarara. Twese uko turakora Rukundo TV kirakora ntirugara. Oya Rukundo TV yarugaye turabizi. Aya reka tubinume basi tu iyo ntuze yatuye deba tuyize. Oya turabandanya gatoya. Ariko aya ni makuru naronse. Iravuga yuko umubosi wa Rukundo TV yagerageje kukwiyegereza cyane biza gutuma abandi bahangayika bari muri Rukundo TV bamwe bavuga ati kubera ukunda Samuel we mama Samuel wenyene kubera ukunda Bukeyeneza bikanavuga ahubwo nubwo bukwe yakoze ako kugari gwaba buhindukira bukaza kuri we kama wanje ndaguteye ivyatsi jewe mara yanje ndaguteye ivyatsi ndakwiyama Berize saba ajya ngo ni Afri TV umeze neza none umbiriza ego jemeze fresh ndazi kumeze neza kandi urubuga rwawe ruko nakurikirana cyane okay rero makuru dufise ari kuvuga yuko mwebwe bakiye musanga mukina muri Rukundo TV ni muri ko mukunda ibikorwa bya Rukundo TV kandi mu bihemberwa kandi mufise n'amakontra muri Rukundo TV uno musi Sammy Pompompo bariko araduza urubuga rwe rwa Sammy nawe wagiye gukera urubuga rw'iwawe n'abandi ngo bari inyuma bariko bakiriye ivyabo biza gutuma munegrije ibikorwa bya Rukundo TV ico kintu kivuga ko iki uba waramaze gutezurira Rukundo TV canke uracari wa muntu gitwa ko ari muri Rukundo TV kandi utari ariko ushobora gutera kagere umuvyeyi kabisa uvuga Rukundo TV umuvyeyi ko yaratukujije kandi no izina rirahari rero kuko ariho bya Rukundo TV ngo ndikubira kugwa ega kugira ngo utsinde ubanza kubangira gatoya kugira utsinde umanza kubangira gatoya ico kirundi kirangora cyane n'Iswahili iyo umukinyi mwiza barakugura ari ubanza kureka ukabanza kuraba eske abantu bayibona gute eske mpagaritse byogenda gute ariko niko ndabiwanje okay Rukundo TV ifise umukozi wayo kuvuga mu kanya bosa atarambwira ati karaheze kuvuga ko Rukundo TV ihari none gashaho kubikoresho Sammy bamaze kubimwaka amakamera matripya mu mashini
urumva ko Rukundo TV igihari gute? ibyo rero ni Sammy umubaza ku ruhande rwa Sammy Namubuze ari mu bikorwa byinshi ariko urabona ko urubuga rwa Sammy Pompompo ruko rwaduga cyane kuruta rwa Rukundo TV. Ego cyane ko erega nta kibazo n'umukozi Sammy nta ntiyamukora tamarakora none kubera iki yikunda ntakunda ivyahemberwa kandi yaronkeye na konti. reka tubishiranze parenthèse mugabo na wewe urikunda sivyo uriko urakora kugira ngo urondere hazoza uzobyara abana batere no kuvuga ego umuntu arahembwa nuko umushahara duhembwa ntushobora kudutungira imiryango mu bisanzwe muhembwa makeyi si make na amafaranga neza tukwigira aba menshi naho baguha miliyoni 5 ku kwezi uzoga umurondera kugira ngo wongere muri make ntitunda n'uduhera turonka barondera n'ayandi uwo kugira muri kano kanya ugira icyo ugiye usanga warongoye urubuga rwa Rukundo TV kugira nse no gukatira tubanaye n'ikiganiro na Bukeyeneza uwo musaba iki muri kano kanya? muri kano ya nta byinshi ndavuze kuri no gusa narambe nakore na subscribe kuri YouTube yawe rega uzobone ko ari umusabone wawe. nta kibazo byose no gufashanya kandi turi ku rugendo rumwe. Okay, je vuba ndakurondera reka manze meze kino kiganiro then we turavugana we turabisubiramo ntibibaze ngo ndabihetse. Reka twibandanirize. Wagize neza kutwita. Uyu bamwita Belize nawe yugurura urubuga rw'iwiwe. No munsi gasoza twumva ngo Bukeyeneza nawe yugurura urubuga. Ariko kugurura urubuga si bibi kubera ko niterambere. Ariko urumva ko mu boss ahomvye. Bana yanje abamenyesha amakuru bafite urusaku mukama wanje yari yarabahaye amakontra biranavugwa yuko babagurana bakaza baranokora ku gahembo kanyu kugira ngo yaga ayo makuru yose manda yafise none amahera mwara yasubije cyangwa muzo yasubiza muracyabivuga imeze gute icyo tuzi cyo ibikoresho byarahaswe turabizi Irasambutse kandi Rukundo TV abakozi bose baribuka bacana ukuri nta bintu birebire vise byo kongera ko ngaha jewe Starboy numva ndambiye namba tagindi kintu uri bumbaze ikiganiro tugihetse. Okay nitugiheza reka turacihorera ikingiye ariko ikintu ngenda babwiye abakozi basatse ngo tsigo bakinyi bose barabayikinamo kiretse batuzaniye bashashe kandi Rukundo TV tuzokwama twishigikira uzokwamwishigikira nawe wayivamo nabo mwakina nabo bose bakayivamo nta mugambi ifise wo kuyivamo kandi barabiri none uzokwitwara yo kunguvu barabashonoye ifye baratwirukanye wabonye umuntu aturenga je sabone yanje izobiriko nubundi namba ndabihevye ariko nk'umuvyo baho basi bagahagarika burundu ntagiye amasura kugira cyangwa bakazana abakozi bashashe bakabandanya bayikinirako niwe uwo bikunda muri ubwo buryo bubiri hamwe bo bihagarika cyangwa bakazana abandi bakozi bashasha mu bantu bahora ko atanu umwe hasigaye muri make twebwe tuhaye dusanzwe dukina hata muntu n'umwe hasigaye utegatse bubise ubundi wo bikunda cyangwa wo bikunda hako ugara uguma wakoze ugashiramwe abandi bashasha ego uno musi tuzobona urubuga rwa Bukeyeneza cyane ko ari abantu benshi bakwifuza nanjye ndagwifuza kandi nza kuva ngakizemo ingufu kugira urubuga rwa Google support yawe ndayikeneye nzagushikikira nta kamera mfise ntaki uburyo urumva jewe igihe noronka kamera kweri no cankora ego urazi ko abantu filme benshi mu Burundi bajya bafise kamera zabo biragoye kuza tuja gukota bamwe hari igihe usanga atamahera tuba twamatwarose buri munsi yo kuja gukota ukeneye tournage mugabo ufise ibikoresho byawe biroroshe cyane gukora umwanya wari wose uko byipfuza ego umviriza rero ndababwiye yena amafasha abantu abashyigikiye akaza umuntu agafasha Aline cyangwa Bukeyeneza ibikoresho icyo ndamwemerera uwo muntu byose un vrai responsable mu kazi kiwe k'ibikorwa bya filime ndamushigikire jusqu'à la fin icyo dufana nuko ndamufata nka sister wanje nta kindi dusa amen nta kindi kintu no mwita kohera ko arabizi na wene uravyumva babushigikire abandi urumva ko bakireye imbuga biza gutuma namwebwe mwirukanwa mudafise imbuga zanyu
reka nawe ukeye urwawe basi bazokwirukane bagushonore nk'abandi ariko ufise urubuga rwawe. Sevre je ndakeneye support hamwe noronka support noca ntangura gukina kuko byukuri aho ngeze izina ririho. Ariko none vyari vyavuze kurya mugabo aje kurongora ngo yakuragukiza. Kandi twubahane wa mutipewe. Yarabivuze ka vyaravuze. Inde yabivuze. Tugiye ukore mariage. Ishi. Natumva ko Komfisiki mu diaspora. Kandi batangura kuvuga ngo ufise imbanyi narayindi amezi yose ayibura. Barakubwiye ko fise ninda. Yo. Asa ndamiya nukurukema ariko Starboy mwe mwarasate. Oh iyo nda nari mfise yari yiwe. Yari yiwe ujya mu diaspora ngo nyene Rukundo TV. Uzocuba boss kazi rero. Uhangamye mu ntebe. Y'ubwubaho. Abantu kubeka imufite iminwa. Abantu mufise iminwa nk'ivyo bintu nta nakanu kangana uko. Karimwo kukuja. Nta kurupfutse. Nababikubwiye nabo sanga nyene hari nko warashonje muri bo yashaka umusigire nka 5 byo gufungura saa 6 canke mwijoro. Rero kizire yuko baza baricara bavuga bukeye neza. Ega kuvyara nako numugisha. Kuvyara jewe mfisinda no ivyara kuko je ndi umuvyeyi. Kuvyara numugisha mwana. Jese ndagifise nyene. Kira. Starboy wankenyereye kandi rero je baraje. Gusa barambeshe kandi baranamubeshe n'uwo boss wa Rukundo TV baramubeshe ko ego. Byarashika ko bakunda kuvuga ngo boss barikura ku bakinyi babo. Abanze Rukundo TV ko ari nk'abigeme beza cyane. Hajya nti yabikora ku sometime. Twumva yuko ba boss atari bamwe bose. Katanyikoze ko no hava ndamuvuga ukundi. Neruvuga ko ne hagiye umuntu yikoze ku muntu bica bimenyekana n'abari nyuma y'intu. None namasifa rero baba ko bararondera ivyo ntavyonze kuri umuhungu ngana uko ntaba uramaze kumva bagenda bavuga ko mwakinye. Chelsea wanje nuko uwo mukino ntaragira ko ndawukina. Ariko ndategereje umunsi natanguye kuwukina. Ndoba ndi en forme cyane. Wewe nyene. Ndawukina ni ngufu zidasanzwe. Sha jewe noba ndamubesheje jewe ebana. Ntumbaze cyambu cyabaraho yirambira. Ntabagufuhiye kwera ko wari hagufi nawe mwaya. Nari hagufi nawe guta umuntu aba Amerika nanje nibera ngaha mu Burundi nari hagufi iwe gute. Ariko nibazi ko atabantu bagiye bamweranye kubera ko ndazi ko muri Rukundo TV arabaguranwa amahera bakaza barasukura ku mishara yabo. Bagurana. Urakwiye kurondera umubosi wa Rukundo TV tukamubona. Muramuhiga mu mubaze kandi rero je si vyiza kuza murambaza iby'abantu je nk'aba boss nka je ndumukozi mukaza kumbaza iby'aba boss nkako sikumbonera. Ega wosa neza je barabasha gutoragura mu bandi. Urimenya zizima bavuze yuko muri Rukundo TV hari abakobwa beza. Ukagira baciye usanga ari je nsa neza je nyene. Kimama. Kwayiboye. Yes, of course, my name is Starboy. Maya jaje uzosha. I like to support everybody in our country. Ariko nubashaka kumenya rero natyakuza ati umuziki wahaye shani kwino mwana. Umuziki wahaye ba Mishu Miracle umwana, Meir umwana, ba Estanish umwana. Ndazi no bakinyi ba filime ari filime yabahaye abana batandukanye. Wowe filime yaguhaye kigashi. None rina tamazi misa basohoka. Wowe filime yaguhaye. Filime yampaye abagenzi, filime impa kumenyekana, filime yampaye yampaye kumenya kubana n'abantu batandukanye. None filime iratera inda. Nakubwiye ko kuvyara rumugisha urinzi umuronka ni ame. Kuvyara rumugisha. Nubambwiye ngo ngira ngo utere ibiharage urabishigikira. Urabishigikira? Kugira utere. Kugira utere. Ugirana. Urashiramo intabire ibiharage kugira bigere neza. None
uyu umuntu agenda ashaka kwibaruka umwana kanaka ashiramo intabire arashigikira nawe wavuze ko utarakura nta mpamvu yo kumenya ibintu nta mpamvu yo kumenya ibanga ry'abakuze kandi wavuze ko utarakura twubahana yese kandi gushimire cyane nicyo kintu wifuza gusaba abakuze ba Star TV ko bagukorera cyane buri muntu wese yifuza gufasha abantu batandukanye mu cyo Burundi of course ikintu nifuza pe gamba nza telefone hasi sora kanure nyine murara nganure ndabara ikintu cya mbere nifuza ku fans ba Star TV no kuri wowe nyene ndifuza support kugira nanje nkora ivyanje ndashaka gukora by'ukuri hariho benshi bifuza gukora mugabo bakabura aho bahera bakabura umuntu ashobora kubafata mu mugongo nanje ubwanje nkeneye gukora filme zanje rero support zanyu ndazikeneye ukeneye kumva ko yofasha Bukeyeneza kuri support ya filme ahige ikintu cya mbere numva no gusabira baguha amafaranga ashika ku 200 cyangwa sasi nkana umuntu agufasha kugira bakuguriza urubuga rubeho basi nayo bisa amahera yo kuguruza YouTube cyane basi ibeho nayo bisa bikurikira ibandanje ndagusabira uyafise ayatange bamugura urubuga rubeho niba ari Bukeyeneza films rubeho buri muntu wese amenye ko urwo rubuga ruriho umwana ashobora gukora sabone hamenye ko kigiye sokora amen amen Nuzuza abantu bose ari kudukurikirana ndazi ko ari benshi bakubonye bari bagukumbuye sha nanje naenda bakumbuye Karabaye nanje ego ariko sha ntawo mukuru bamwikuye nagusuhuje mutama wanje ari gukurikirana uri muri leta zunze ubumwe bwa Amerika ndagusuhuje mutama wo muri za France kuba kudasuhuza abatantine usuhuza abatama gusa abatantine bose n'abasuhuza bari bose uwanyiteje jagire wakwiteje nawe naguswa ukubona ndabasuhuje kandi rero namutonya wawe sha mwifuriza ubanza bwiza mutonya wanje irere yo engineer irere yubahwe afite mariage umurikira ukurikira jewe bifite abo byazananye tuzoja gutwika Roveni witi zukwicumi we tuzoja gutwika buragorora costume none uno musi nabambanye bitera uyu mwana wari kwarakira film oya nta nakimwe cyane okay twagiye rero bye ciao Kuku kabani kuku Erika nana mbamye bintera mwari nta kibazo ntangora Erika numustare yigendera numustare uyu azonsumbye izina ubundi munsi ukurikira niwe na Erika azoce yinumira reke kwishura okay ntashobora murakoze cyane bye